iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ku amakuru biriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka ahanini ko yariko aravugwa mu bategetsi bakomeye b'igihugu, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca n'abandi bashikiranganje batandukanye. Ndagwaye ikaze rero aho uherereye hose wewe uri ngaha mu gihugu c'u Burundi udukurikirana uherereye mu burengero, mu buraruko, mu seruko, mu bumanuko, hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini ku makungu ya kure, mwese ndabaye ikaze muri ano makuru. Benshi batangazwa n'inyishu umushikiranganje wa mbere agenda atanga ku gitoro, uti njewe aho nta nyishu mfise, ahandi ati je nzobivuga ngende, ntavyo nzokwiremereza, ikibi nuko novuga amakosa mugabo ukuri ndakuzi nzokuvuga nta kindi. Uyu ni umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Bamwe bati ni bande baboheye amaboko imugongo umushikiranganje wa mbere? Ku bibazo vyinshi muri kino gihe Gervais Ndirakobuca aranuma, aramutse avuga naho arerekana ko we ataco ashoboye, ashima kuvuga ukuri akerekana ingorane ziriho ariko akaba nta ngingo ari bufate. Amakuru amwe ahari aremeza ko Gervais Ndirakobuca muri iyi minsi ariko araca mu bihe bitoroshe, nawe atorohewe, ngarazi imigambi yo kumukura ihari, aramaze kandi no gushaka gutanga imihoho, ariko ivyo vyose nta na kimwe yigeze akoramwo. Ibihe si vyiza kandi nawe nyene ntabihisha, ariko aravuga umengo ari muri societe civile, siwe mukuru wa leta. Kera twari tumuzi nk'umugabo afata ingingo. Bamwe bati umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yoba yaragiye he? Benshi baribaza bati wa mushikiranganje yahora avuga Burundi bukajugumira yagiye he? Avuze ko inzu zibomogwa ku mabarabara yose y'igihugu zaciye zibomorwa, avuze ko atakinga ipikipiki canke tukutuku akeneye gusubira kubona mu gisagara ca Bujumbura, vyagenze gutyo nyene. Imiryango yararize ariko nta casubiwemwo. Uyu kandi akiri umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, yari umuti w'ibibazo nka vyose mu gihugu. Mbere bamwe ntibanatinya kuvuga ko yari yubashwe kurusha umukuru w'igihugu, bamwe bari banatanguye kuvuga ko ari wakwiriye gutwara Uburundi. Uyu ni Lieutenant General Gervais Ndirakobuca, umushikiranganje wa mbere kuri ubu. Abarundi benshi ntibakimwumva, ndetse niyo bamwumvise atanga inyishu za bimwe mu bibazo bihanze igihugu, we avuga abisimba, avuga mugabo ati do makuru toke nk'umwe mu babishinzwe. Bamwe bakavuga ko President Evariste Ndayishimiye amucunze cyane muri kino gihe, hatanguye kunugwana kutumvikana mu butegetsi bitewe n'ibi bihe bidasanzwe igihugu kiriko kiracamwo. Mbere bamwe bavuga ko umunsi umwe abategetsi bashobora kuzovyuka bagasanga abanyagihugu babagumukanye, bimwe bita revolution. Ibi nivyo tugiye kugaruka ku bihe bidasanzwe umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca ariko aracamwo. Gusa kandi akaba hari n'abandi bategetsi nabo bariko baraca mu bihe bitoroshe, tuza kugaruka ko muri ano makuru. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo toje ucikanwa nadushikiriza, usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ndabaye kaze muri ano makuru. Ubundi kugira ngo muze kuvyumviriza neza ububasha bw'umushikiranganje wa mbere n'ubw'umukuru w'igihugu, reka dutangure tubageza ku ivyo ibwirizwa shingiro ryashizwe ko mu mwaka w'ibihumbi 2018 ububasha bukomeye riha umushikiranganje wa mbere. Iryo bwirizwa shingiro ryo mu mwaka w'ibihumbi 2018 ryarafuse ivyegera bibiri vy'umukuru w'igihugu, rishiraho icegera kimwe kitagira ububasha na bukeye, be n'umushikiranganje wa mbere afise ububasha busumba ubwahorana ivyegera bibiri. Bamwe bati intumbero yo gushiraho iryo bwirizwa shingiro yafashwe na President Nkurunziza ngo kwari ugukura ububasha bwahabwa icegera ca mbere badasangiye ubwoko, arico cari kijejwe ibibazo vy'umutekano, politike n'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Nkurunziza we ngo yaribwiye ko mu gihe ashize inguvu zose za leta mu minwe y'umushikiranganje wa mbere basangiye ubwoko n'umugambwe, azoba atoye umuti woroshe, ngo ntiyamenye ko avya yindi ngorane itoroshe muri leta.
leta y'imitwe ibiri. Ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka w'ibihumbi 2018 ntiritandukanya neza ububasha bw'umukuru w'igihugu be n'ubw'umushikiranganji wa mbere. Aba bose ngo bajejwe ibintu bimwe. Iri bwirizwa shingiro ryashizweho ku igenekerezo y'indwi ruheshi umwaka w'ibihumbi 2018 ryasizeho umushikiranganji wa mbere ngo abe ari warongora leta, chef du gouvernement, mu gihe hasanzweho n'umukuru w'igihugu, chef de l'etat. Mu ngingo yaryo y'130 ibwirizwa shingiro riratomora ko umushikiranganji wa mbere agenwa n'umukuru w'igihugu abanje kwemezwa n'inama nshingamateka na nkenguzamateka imwe yose itoye ukwayo ku bice birenga igice c'abayigize. Ni mu gihe ingingo y'132 nayo ivuga ko umushikiranganji wa mbere atanze imihoho ajana n'abagize leta bose. Asomye uko vyanditse ntaho bivuzwe ko umukuru w'igihugu akura umushikiranganji wa mbere, ahubwo umushikiranganji wa mbere atanga imihoho, ariko uko bisanzwe bikorwa n'ahandi iyo umukuru w'igihugu atacizeye umushikiranganji wa mbere aca amusaba gutanga imihoho, kuko ntivyo kumvikana ko abandanya kurongora leta wamugenye atakimwizeye. Iyi rero niyo ngingo bavuga ko iriko irateza ingorane cyane Perezida Varisito Ndayishimiye. Ubundi ngo umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yisanze ku kamashu katoroshe. Ku ruhande rumwe Perezida Ndayishimiye yivanga mu bibazo vyose vy'igihugu, ashaka gutanga intumbero n'ijambo ku kibazo cyose. Abashikiranganji ngo bisanga bagoma bariko batwarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Bamwe mu bashikiranganji bikaba binavuga ko batacobaha umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca na gatoyi, ngo ntibanamubaza ivyo bakora kubera basanzwe bivuganira n'umukuru w'igihugu. Ku rundi ruhande kandi Gervais Ndirakobuca ngo yasanze umushikiranganji wa mbere w'ukuri ari Angelina Ndayishimiye. Ibivugwa ko Angelina Ndayishimiye yoba atarumvikanye n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi, kuko n'ubundi mu mwaka w'ibihumbi 2014 muri buka ikete ryasimwe ko n'ibihanganga 14 bifise ipete rya generali. Ibi vyose kandi akaba harimwo n'umukuru w'igihugu kuri ubu Varisito Ndayishimiye, ariko kandi na Gervais Ndirakobuca kuri urwo rutonde akaba yarariko. Rero ngo uyo niwe yivugana n'abashaka gufasha Uburundi nabo bakarunda amahera iwe muri fondation Mugiraneza. Mbere hamwe Angelina Ndayishimiye akaba ari nawe afasha leta. Ikibazo cyose c'amahera ngo gisigaye gica kwa Angelina Ndayishimiye. Uwo nawe ntaco ndakugarika yo kubaho kumubaza. Ni kenshi ngo niyo ndakugarika pfunditse ijambo na Perezida Ndayishimiye asanga mu gatondo vyahindutse kubera Angelina Ndayishimiye aba yavyanse mwijoro. Bati none kubera iki umushikiranganji wa mbere aca kora iki? Gervais Ndirakobuca ntakigendera abanyagihugu kuko umukuru w'igihugu ababamwo nkuko yahoze abikora ubwo yarakira umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Aha niho Gervais Ndirakobuca yaje mu banyagihugu agafata ingingo zikomeye cyane, ndetse ni na hamwe yigeze gusanga abastaneri bararenganije abanyagihugu akabambika amapingu akabategeka kubasanga i Bujumbura. Umushikiranganji wa mbere nta kiganiro atanga kuko umukuru w'igihugu aba ariko aravuga umwanya wose. Gervais Ndirakobuca ntagendera ibisata vya leta kuko Ndayishimiye niyo yama. Ikintu cyonyine ndakugarika asigaranye no gutegura inama y'abashikiranganji, kwakira intumwa zitandukanye binabaserukira ibihugu vyabo mu Burundi, kugurura no kugara inama bimwe bizwi nka semineri, no guserukira umukuru w'igihugu mu ngendo zo hanze abadashimye kujamo. Ubu ntaho atandukanye ngo n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza kibayeho nk'ishurwe bamanika muri saro. Albert Shingiro biravugwa ko ari mu bashikiranganji bakomeje cyane ngo basubirire Gervais Ndirakobuca. Kuva abo babonye ko Gervais Ndirakobuca ataca kimaze, abashikiranganji be bariko barasya batazambaye ngo bamusubirire. Umushikiranganji ngo bifise mu mwete udasanzwe na Albert Shingiro asanzwe ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Uyu mushikiranganji asanzwe kandi gato ba Gervais Ndirakobuca na gatoyi yarashizeho n'akarwi k'abantu baguma mu gutwi kwa Perezida Ndayishimiye bamwumvisha ko hageze ko agena umushikiranganji wa mbere w'umusivile.
uko bukeye uko bwije bamubwira ko amakungu adashobora gushigikira leta irongowe na Ndakugarika, bakamwereka ko Gervais Ndirakobuca adatahura ibibazo bihambaye vy'igihugu na cane cane ibibazo vy'ubutunzi. Babwira Ndayishimiye ko akeneye umushikiranganje wa mbere amenyereye amakungu ashoboye kuvugana n'abagenzi b'u Burundi bakamwizera, ubwo rero nta wundi atari Albert Shingiro. Gervais Ndirakobuca benshi baravuga ko ari karaca mu bihe bidasanzwe, mu gihe amakuru ahariyo yemeza ko Gervais Ndirakobuca atorohewe kandi azi neza ko imigambi yo kumukura ihari. Ngo arashatse gutanga imihoho gusa mu nyuma iyo ngingo arayihagarika. Igihari ni kimwe, ngo umunsi abarundi bazokumva ko Gervais Ndirakobuca yatanze imihoho bazomenye ko nubundi Evariste Ndayishimiye ari we iyo yamuhaye iryo tegeko kugira ngo atange imihoho. Abandi kandi bariko baravugwa mu bashikiranganje bageramiwe muri ino minsi nabo tuzobagaruka ko. Ni mu gihe mu yandi makuru biravugwa ko kandi urubanza sentare ya Gisoda yaciriye abo bita abamenja mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 ngo rutari urubanza kuko barucira abo bamaze kwica batabwa mu binogo rusangi. Ikindi ngo nuko rwari urubanza rwo kwereka amakungu ko abishwe bari baciriwe imanza. Ivyo ntivyashikirijwe na kuri uyu munsi igenekerezo ya 12 Rusama vyashikirijwe ku munsi w'ejo igenekerezo ya 12 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024 n'urongoye umurwi ujejwe kurondera ukuri no kurekuranirana Severi Pierre Claver Ndayicariye, mu gihe umurwi wari wateguye ikiganiro kijanye n'urubanza rwaciriwe abo bita abamenja mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972. Urubanza rwaheruka gufutwa na sentare yanyuzwa ku igenekerezo ya 28 Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2023. Pierre Claver Ndayicariye amenyesha ko ikigaragaza ko atari urubanza rwabaye ngo nuko wasanga umucamanza umwe yashobora gucira urubanza rwo gupfa abantu barenga 800 ku munsi. Ahejeje ngo yaca amenyesha abarongoye ubusho abaciriwe urwo gupfa. Abo barongoye ubusho baca basohora inyandiko zerekana abo baciriwe imanza ko bapfuye, ico bita acte de décès, kuko baba baramaze kwicwa. Uwo arongoye umurwi Severi akavuga ko abana n'abakenyezi basigwa n'abaciriwe urubanza rwo kwitwa abamenja ko iryo zina ryabakurikiranye ku buryo ko no ku minsi mikuru yategurwa n'igihugu abo bakenyezi babashira ku mirongo yabo kandi bagategekwa kuririmba ururirimbo ruhayagiza abategetsi. Ngurwo rubanza rero rwaratumye n'abana bakumirwa mu mashuri baba biga ko. Ndayicariye agasaba abarundi cyane cyane urwaruka canke abatakoze ibibi vyo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 kudasubira guhakana ivyo batakoze canke mutabonye, kuko ngo umugwi Severi waganiriye n'abantu batandukanye harimwo abadoda mbere n'abari mu busho, kandi babakurambere baremeje ko mu Burundi habaye ihonyabwoko. Mwumenya ko muri ico kiganiro kandi hari hatumiwemo abaserukiye imigambwe itandukanye nka UPRONA, CNDD-FDD, FRODEBU hamwe n'abandi batandukanye. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Rero ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzishikanwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhuza TV Imana bahezagire.